Ego eni pro nayigeze kubona uri kurakoresha ikiganiro c'umukobwa acitse imbwa mu gisagara ca Gitega. Uyo mukobwa rero akaba yitwa Asiya, bakundanye n'umuhungu. Uyo muhungu rero bamaze gukundana, uyo mukobwa aranka uwo muhungu acara muroga acika imbwa. Asiya, akajambo ka nyuma kumbure wombwira nza kubwira Didier nitwabonana anze kumubwira ngo reka kurira, reka tuyage gato, reka kurira, nze kumubwira ko mukumbuye. Didier n'umuhemush akavumwa n'Imana nyarakarasha mane ko nebwo uyo Asiya. You are sure? I'm sure Lee bro. Igozen TV. Ndakeka ko muri bazima natwe turi bazima kuko mumaze kumva deja ijwi ry'umusatirizi mamuzi yuko turi bazima. Uno munsi noneho turi mu gisagara cya Gitega kandi ku yindi ncuro turi muri quartier novuga ngo ari quartier igwiriyemwo abajene, ndavuga ugwaruka abana bakiri bato. Ni quartier Rutonde, quartier iri tujiste yaho bita Masanganzira. Turi mu akabare bita muri Shika Club. Noneho ndi kumwe n'uwo bita Amavag, ariko hari abamuzi kuri Motar Kiyashu n'andi mazina kumbure bamuzi ko ndi kumwe n'uyundi ushobora kumwita Rutwe Kabateri Gikuri n'ayandi mazina kumbure agenda yiyita. Asanzwe ari umukomedie, mvuze ko ari umu legend mu bakomedie simba nihenze. Asanzwe aba mu gisagara ca Bujumbura, ariko nk'abakomedie mugiye muzi ko baja hirya no hino kugira ngo impano zabo babandanye bazibona. Yamaze kwishikira mu gisagara ca Gitega. Rekemere mu bafu bwanje Ismail Mavag Motar Kiyashu, ndakuramutse ku yindi ncuro. Ni ku yindi ncuro igira kangahe? Sinona yiharura n'incuro nyinshi cyane, ariko kumbure uno musi twabasanze muri Shika. Sinzi ko mwari mugiye gufata kamwe, ariko nk'umusatirizi nahishikiye kugira ngo nshobore kuganira na bamwe muri mwebwe nyene babiri b'abakomedie muri ko murabikora neza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Urakoze cyane, banza undindire gato mbanze ndakurabira. Mukanya uri kurandabira, reka ndamutse Gitwe Kabateri Kamanda. Urameze neza bro? Wanameze nabi none ganiga. Kufise ubwanwa nyisuguru canye ihebe. Hama je ndabashimiye cyane kandi ndabakunda cyane. Abagora dukurikirana aho muherereye hose, ndabakunda kandi ikintu ndabifuriza kandi ndabasaba mugere icyo bita subscribe sabone. Hama je nkaba iyo munsi si umunsi umwe, si iminsi ibiri, si iminsi itatu, ndi kumwe n'umu manager wanje akaba ariwe nyene ngaha nawe waze kubivuga muri Shika. Barundi kazi aho muhereye, mukazoza muri rari yabereye Gitega, mukazoza muri football canye basket canye judo canye karate, mwabuze hoteli muzoshikire kuri Shika kuko hariyo byose. Hariyo zingaro yokeje ukundi mu ifuru. Reka ndabivuge, hari indirimbo yagize Imana ivuga gutya, reka ndabivuge kuri mwiza Yesu, n'abaririmbyi barimbira Imana bibaraguza. Haba nitwa Mizero Gustave Kamanda Kabatiri Rutwe Mayeri Ambassadeur Mutama. Ambassadeur
Yes, Lutwe Ambassadeur Mutama turi kumwe mu gisagara ca Gitega shikiye muri hotel imeze neza cyane, hotel ifise umutuzo, hotel kumbure iri ku rutonde muri quartier, navuga ko ari quartier yuzuyemwo abagenda bibatuye. Mu rutonde urashobora gutembera umwanya utari muto utarabona umutama canke umutamakazi ariko go muhura n'abageni. Mavaga kumbure urumukinyi uriko uragenda ukundwa cyane hirya no hino kumbure ku makomedi yawe uri kurakina, ariko ico shaka kubaza ni kimwe, gukina kwa komedi byaje gute, wiyumvisemwo gute ko woshobora kuba umukinyi mwiza wa komedi? Wakoze cyane. Reka ndagusubire. Urafise ubwangu umenga ni suguru, ariko nawe urabufise bro, ariko urabona ntibumeze nk'ubwo byo wawe sha. Usana mu mizirima, ariko ubu turi muri mwezi wa Ramadhan, ariko imbere yawe hari kinyobwa kirekire Amstel ndende, abandi bari mu mafu yagobe kandi Ismaili abari mu mizirima bro. Ikibazo canje ni cyakindi nyene, ugukina kwa komedi vyaje gute kugira ngo vyukuri ubone ko ubu mukinyi wa komedi kandi uvyishimira? Urakoze cyane kumbaza ico kibazo, nta vyinshi ndakuganirira. Jewe uko nabayeho namye nkunda udufilme, nkakunda utuntu duko ndaraba mu dutelefone, nkavuga ati nanje cyo nshikana aho hantu nk'iyo mpano nk'iyo, kandi namye ntwenza abantu kuva kera, kuva nkiri umwana wasanga wewe uzi cyatumye ndakurondera wewe ngo warinyegeza cyane mu minsi mikuru ya Noel canke ya Bonane igeze, kuko byarashika bakakurondera kugira ngo bakubage bakujye mu minsi mikuru. Uzi kubera iki? Ambaza igituma ndakubajije ico kibazo. Wakimbwira ico kibazo mbajije nuko wewe uzi kwabira, mbe mvuge kwabira canke kugirane kujya impene. Ndakoze ikibazo. Umurundi ndazi kuri ngaha ku muntu na office no mu Rwanda anye kwivi bayita ku murundi, apane iviniri anye hagati y'umurundi, urumurundi, urumutanzania, urumukongomani, urumubembe, urumufurero, urumushi. Ndumurundi w'Igitega, ndifise na karangamo na identite y'ukuba ndumurundi. Inga irabira canye igirani. Ico kintu kifashe, inka ntiyabira igirani. Ntiyabira igirani. Uratico yacita igeze mo ikibazo rero. Icyo turakigaruka ko mu nyuma, ariko kumwe wama ubinkorera Mavag, subira ungirire kajya kantu kujya kuntu impene ihamagara ivugana canke na zigenzi zazo. Ego ni pro narigeze kubona uri korakoresha ikiganiro cy'umukobwa acitse imbwa mu gisagara ca Gitega. Uyo mukobwa rero akaba yitwa Asiya, bakundanye n'umuhungu. Uyo muhungu rero bamaze gukundana, uyo mukobwa aranka uwo muhungu acara muroga acika imbwa. Asiya, akajambo ka nyuma kumbure wombwira, nza kubwira Didier nitwabonana, anze kumubwira ngo reka kurira, reka tuyage gato, reka kurira, nze kumubwira ko mukumbuye. Didier n'umuhemushi akavumwa n'Imana yarakarasha. Mane ko nebwo uyo Asiya, you are sure? I'm surely bro. Igozen TV.